oya kandi aramahera mani je kizina kintu cyitwa amafaranga muri ukanayo munakimbia umugore wanje arabizi sasa uzi n'umugore wanje ajino sindega gukora manda ndamubwira ati ingo dutigite tujanye ingo navyo kuvuga ngo mu diaspora kwa hano ndakwereka noneho tugatigita mu bintu byose navyo kuvuga ndakubwira swat ushaka kumana n'umugabo ingo ndakwereka noneho nkagutigitisha mu kazi kose umugore aba yaje kuruhuka turyamana jewe nanjewe mu buzima naraye ndavuga ati mama yamvyaye nzoruhuka naronka amafaranga umugore aje kuruhuka agucunga umukinagizaga naraje kuruhuka naje cyanduhuka jewe nduhuse mani babazaba maze n'amasana ariko ndakora ikintu kiyo ndababwira ati no tuko turatakaza umwanya mani Jeff mani icara mu mashini noneho nkakora ndakreya yego ufise esprit abajone benshi badafise ndashaka kwanza motive abandi bajone imbere ko tubandana sishaka kuba motive niwe nyaka kuri motive bro yego kuko yera mu nyuma ya motive mani jewe n'ubuzima bwa motive bro nta muntu umwe yigeza motive bishoye ko nawewe ni wewe na server ukavuga ati noneho jewe nta kindi kintu nkwe guha umwanya atari kubonera amafaranga jewe nta mugenzi uzobona afise jewe umugenzi wanye n'umuntu dukorana bya bintu by'abasani ngo ama groupe je n'uzobona ngo je n'abasani kanaka ngo turi dufite imikwegano jamais jewe swate duhure muri concert duhure mu rubanza cyane duhure muri studio ariko ngurumva ngo jamais de la vie frère arvinge kumuraba muhira dupoeshe duciringe nini grand frère mimi sina muda guciringa utaki undugu na wasani sitaki undugu jua baba mikindi nacho ari ivyana vyinshi cyane by'ibifana byanje nojya ndeswe uyu sivyo bana fisi ivyana vyinshi n'umugore wanje arabizi umugore wanje ari yarambwira ngo ushaka kumvanga ndambwira ati madame mva ndakubwira none ufite ivyana vyinshi cyane ndakurikira ama message ariko nukurikira ntavyo nojya ni vyinshi no kurisha mugabo kandi jewe kuba mera kanyamerika n'ibisugaye ko mbanabuze ivyana nuko mbashaka kurusha ibintu mani ifite ivyana vyinshi cyane n'ubu nukurika ama message mani ivyana bimbwiye ati Alvin none barambwiye ngo urarenze mani ndashaka unemo ndakurikira ama message Yes, welcome ladies and gentlemen. Murahomba kumije nizera ko meze neza muri hose mbiri bucenge mwaramutse vaina mwerereye. Yes, my name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Karibu cyane wese uko dukurikirana. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Yes, ni Magic Channel TV ndi kumwe n'abantu bashika kuri babiri. Muramenyereye umwe muramumenyereye n'undi nani mushasha amatoza kuganira kuri bigiye bitakanye. Kamenda baha ikaze hamacinda babwira ingingo tuza kuganirako. D'abord les femmes kandi ko turi no mu kwezi ko bakenyezi turakora mu kici. Nanje ndabara mukice meze neza ego meze neza ku mazina bakwita Tasha Oda ya Tasha Oda banda we presenter kwanza bari kubadukunda sali abakunzi wa Magic TV so ku mazina nitwa Tasha Oda nkaba umuririmbyi kazi wo muri Lavasha Entertainment ya nkaba gusohora indirimbo yanje imwe ikaba iri kuri YouTube ibisigaye turaza kubimenya mu mwanya after yes Alvin reka ndamuza ko kwanza mu mwanya abanza be concentre ni Tasha Oda yaje waje ni ibintu navuga na sisi mubisi jewe naho mba ndyamye mba ndiko ndakora ndanje mba ndyamye mubiri mugabo servo ibiri kira communica nk'abantu rero je mba ndi mu kazi kabisa hariho Alvin amakuru mperuka kumva umisize yuko hariho akuma baruha gukora gafasha umuntu bazobashira mu bwonko kameze nka telefone ku buryo umuntu atazara akoresha telefone haba ikintu yumviriye direct message ibigiye comme telefone mufate unyumviriye kunyandikira ashomviriye na kuma cyangwa ni cinema wabonye ni cinema shasha cinema shasha iri kuri Netflix oya cinema ukawundi bazaho ukagura ya jewe ko ntakubesha bro kubera ko wewe en fait uri mu bantu bakora cyane je serve yanje irakora cyane babaza bose team yanje shoko turi kumuko bakambura kandi turi kumwe mba ndi kure funga ngaruka comme si mwe mvuye kure en fait reka nonamyuse bro jewe nyene wumva ebana jewe kabisa mba narasaze kabisa umwana wo mwisite gusa mupambanaje atitaye aho ageze ya man kuko jewe urumva aho ngeze ni kubera gukora umva rero mvuze ngo ngira ubunebwe ngo nebwe none nca subira hasi Yes, bon, ni Lavasha Entertainment, ni Lavasha Original, Alvin Smith, ndi kumwe na Tasha Oda, ari muri Lavasha Entertainment. Lavasha Entertainment harimo label irimo barimvyi bashika kuri babiri. Abarimvyi babiri ni Tasha Oda ndetse na Banda. Ndamwubaha cyane arimba neza. Ndirimo atanga kumenyera ko Banda ariko ari ikintu uzagugaruka
kimaze kuba kuri Lavash Entertainment kuba ari imvye bose babiri ko bakurikirana ariko kandi ndashaka kwanza kumenya Lavash Entertainment niki imbere ko twinjira indani Lavash Entertainment urumva ni entreprise none ikorerwa ibintu byinshi irimo na label irimo ALVIN SMITH TASHA hamwe na banda aussi Lavash Entertainment ikorerwa ibintu byinshi iragira ama promotion y'abasani ikagira ama publicité y'abantu ira hariyo na nuzenya na mezo ya production ya video ushaka urashobora kuzana umusani tukamukorera video ko turafise aba director video yu yakoze muri Lavash Entertainment video yanje Lavash yakoze muri Lavash Entertainment aba director muri Lavash Entertainment byose Lavash Entertainment rero ikora ibintu byinshi bitandukanye na entreprise jewe ndakora ama publicité ndi umu acteur ndakora ama filme urumva ivyo byose undondeje nk'umu acteur nkora muri Lavash Entertainment nkora muri entreprise yanje nahamagara Alvin oya ntundondera jewe uja muri entreprise none ukavuga nje ndashaka umurivyi yitwa TASHA aje kunimba muri concert cyane ndashaka umukomedie yitwa ALVIN dukorana igikorwa en fait ni entreprise iri haje entreta bio yawentse ko yuko uri n'umukomedie byose ndi mu director jewe ama cinema yanje nije nayakora menshi uwego ndafise team irayakora mugabo auparavant je narikorana nije na kamera balinka barabizi nije na kamera nije ragira edit gitututu donc nabonye ibyo bintu byose kugira ngo tube tukore nk'aba professional kandi mu Burundi turafise ingene tusuzugura umuntu ubonye yikorana urafise umengo ntwagaciro sico kimwe nkuko mukura ahantu muri entreprise akoreramo kuko arungitswe donc na yes donc n'umukozi wo munzu iyo ugiye muri izashira hamwe kurondera umukozi uramuha agaciro ko uba wamukuye mu ishira hamwe habaye ikibazo no telefone umukozi yivye ujya mu ishira hamwe ukavuga ati umukozi wanyu yanyivye umva that's why Lavash Entertainment yaje rero ni entreprise donc kugira ngo ibintu bibe si kandi bibe professional wangu uvuze ngo Alvin ngo jezo gwa 300,000 ndakubwira jewe sifise ntuzenya access yuko twokorana ubanza kuja kuvugana hariya murungika direct ati vugana n'ababijejwe ndashobora guhana nimero yanje noneho je ndagwa nimero yanje uvugana n'ababijeje ukasanga ukavugana na Lavash ntuvugana nk'umuntu ukavugana na Lavash ukavugana nk'umuntu wa entreprise uratarujo kintu uri kwavugana na jewe nyine Lavash ugaho Jeff c'est rôle zitandukanye ningo fise rôle yuko ndi manager waba naje fise rôle yuko ndi manager wanje en personne ko naje ndi muri label ya Lavash Entertainment uratarujo kintu je ndi muri label naje yewe ariko nje ndi CEO naje ndi manager urumva rero mu munsi muzombona uyu ma concert ndiko ndiruka inyuma y'aba DJ nange ndiyimo nuzofate nk'umuririmbyi Imana zo ndi manager hajya zo naserukiye umuririmbyi wanje umunsi uzombona muri studio cyangwa ahantu ari concert uyu ndi kuri stage ndiko ndamukamera ntuzofate nk'umustar zo ndi manager ndiko nakora akazi kanje uretse uri ivyo bintu man fuko abantu bitahura ikintu shesha kumenya uri manager yo kutivyo byose Alvin afite ibintu byinshi bro cyane ubuzima man ufite ibintu byinshi cyane ushobora kuvugana nanje ukavuga ati Lavash wese no siwe nkakubwira ati ndi Lavash hariya mu buririmbyi ahanga ndi iki baducangira niki mbega nta gihe umuntu ashobora kuba ariko akora ibintu byinshi hamugasanga hari hano atereka shamwe inguvu canke uheza byose ukabiduza muri Lavash turamubona umukomedie Lavash turamubona umacteur Lavash turamubona manager Lavash uno musi twamuronse kuno musi nwaje nk'umuri Lavash oya yes waje nk'umanager en fait muri publicité turaza kumusanga muri Gataho yiga ndi ambassador ni hari hano ushiramo inguvu zikiye nyabuye oya kandi aramahera mani je kizina kintu cyitwa amafaranga muri ukanaye munakimbia umugore wanje arabizi sasa uzi n'umugore wanje ajino sindega gukora manda ndamubwira ati ingo dutigite tujanye ingo navyo kuvuga ngo uri mu diaspora kwa hano ndakwereka noneho tugatigita mu bintu byose navyo kuvuga ndakubwira swat ushaka kumana n'umugabo ingo ndakwereka noneho nkagutigitisha mu kazi kose umugore aba yaje kuruhuka turyamana jewe nanjewe mu buzima naraye ndavuga ati mama yamvyaye nzoruhuka naronka amafaranga umugore aje kuruhuka agucunga umukinagizaga naraje kuruhuka naje cyanduhuka jewe nduhuse mani babazaba maze n'amasana ariko ndakora ikintu kiyo ndababwira ati no tuko turatakaza umwanya mani Jeff mani icara mu mashini noneho nkakora ndakreya ufise esprit abajone benshi badafise ndashaka kwanza umotive abandi bajone imbere ko tubandana sishaka kuba motive niwe nyaka kuri motive bro kuko yera mu nyuma ya motive man jewe n'ubuzima bwa motive bro nta muntu umwe yigeza motive
bishoye ko nawewe ni wewe na serve yawe ukavuga ati noneho jewe nta kindi kintu nkwiye guha umwanya atari kurondera amafaranga jewe nta mugenzi uzobona fisi jewe umugenzi wanye n'umuntu dukorana vya bintu vy'abasani ngo ama groupe jewe nuzobona ngo je n'abasani kanaka ngo turi dufite imikwegano jamais jewe swate duhure muri concert duhure mu rubanza cyane duhure muri studio ariko ngurumva ngo jamais de la vie frère arvinge kumuraba muhira dupoeshe duchiringe nini grand frère mimi sina muda guchiringa utaki undugu na wasani sitaki undugu jua pa basani bengi bararyamye ugasanga umusani ni mustari ariko arigira umustari ugasanga ntaco yimariye mani ni benshi kandi no kuri kwasi niko ndabesha ugasanga ni wabandi nakula ni kibazo ariko nyine mumenye ku social media ngena shining out du photo je tuzabasani benshi kabisa je naciye amazi ngavuga ati mani nge nawe ntago tuba bagenzi imana je natuye abagenzi imana no caciki kinebwe nakubwiza ukuri bro nkanakubwira ukuri jewe ntago tuba bagenzi ko je mbaye mugenzi nawe uco ciki kinebwe man kandi jewe atagushikisha kinebwe canebwa kandi jewe mu buzima bwanje je imana ntago yazanye kwisi kugira nebwe imana yazanye kwisi kugira ngo noneho sare ayirerimwe Ebana asante sana kare tukuveho kwa natwe tugaruka inganya kuri Tasha n'indirimbo Old Man tugine kwanza naga freestyle gato capella niba bimenye yuko cenga ukunda sana I don't know but I'm feeling low niba zigira babona dutana baruhei bamire panado nukuri ubusingi bumva ngurashaje nibona nkunda ngo nagukundiye ugutunga sindabibazwa oh no ni indirimbo hatuvuge sugar daddy sivyo no yes please ni old man sivyo ni old numugabo akuze no old ntibisigura ngo aba ari umugabo akuze no old numuntu donc yego basaba agusumba okay agusumba okay ariko rero iryo jambo antuka akenshi bakunda kurikoresha ku bantu bakuze cyane nawe abikoresheje ya meaning and even na video iravye yes manza mucho kwa kuri YouTube yiwe ni Tasha Oda mu ndirimbo yiwe yitwa Old Man uraza gusangamo ni indirimbo nziza indirimbo nziza irimo tambwe nico gituma navuze ati umugaba akuze cyane message d'abord ni hiyo message niyo gutuma abakobwa badatinya donc kuba ndavuga gute kuba proud nikuba proud n'urukundo burimo gose urukundo ruguha amahoro urukundo uronkamwo respect urukundo harimo ugutahurana na partner wiwawe nibaza yuko ugo rukundo my god niko gwa mbere so sinashatse umva iyo ni example ko navuze old man ariko ni nkuko nari gufata nkashiramwo nk'impumyi canke umuntu afise ubumuga bwari bwo bwose nashaka kukwereka yuko nyimbo uwo muntu wamukunze donc bajya abantu bandi basigaye wo uzobaho ubuzima bw'iwawe uzobaho rimwe lady ndiko ndabwira abakobwa ubaho rimwe so if uvuze umutima wawe ubaye engage kuri uwo muntu ukavuga ati umuntu vraiment ngomba ndamukunde so you don't have to care about people kuri abantu bose abantu ukundanye n'umujene ngo ari karagukinisha ukundanye n'uyu je nashatse kwerekana yuko umuntu waba ufise ubona yuko umutima wawe is satisfied ivyo akora byose wumva umenga biko murumvikana kwiye kumushira en public kubera aba old man antuka barafise n'urukundo merci kano komeye aba old man bafite urukundo baratahura sana ariko ikibazo cyo bakubwira nabo ukunda ni old man en fait uriko urabahimiriza ko baba proud nababo ya nabantu baba bari kumwe ariko no munsi umuntu akunda ari umuntu amusumba avuga ko sugar daddy wiwe no amusponsoriza no amugura igitoro cyo kunwa okay no muri hirinzu ariko uri kubantu bakuba proud nabo oya sinashatse kuvuga sugar daddy hari old man na sugar daddy urumva n'amazina biratandukanye so old man je navuze old man sinavuze sugar daddy n'ujya mu muntu bari karacintinga umugore wiwe kugira aze ko investisa kuri wewe ariko old man n'umuntu je navuze umuntu akuze je vyantera isoni donc hari abantu bibatera isoni kubashira en public kandi ata muntu numwe bafitaniye gasanga nyene n'umuntu nyene arashaje basi example gasanga yarafakaye akeneye kurongora undi mukobwa okay you have to be proud ukavuga ati this is my life
Yeah, bavuga ko je maze kumenya yuko ubuzima umuntu ashobora kuba uri rimwe kandi ibyo ukora byose ukwiye kuba proud then ukabinezerwa pana kumva yuko ufunzwe umuntu ukamukunda ariko ntumushire mani n'urumogi none ifukusha kuri public agahira rimwe. Yes, bon navuze yuko ari ikintu nza kuvuga kimaze kuba kuri Banda kikaba kandi no kuri Tasha. Banda indirimbo yiwe gisohoka mwasuye kandi muratubwira yuko indirimbo mwahinduye urubuga rwayo vyabaye kuri Banda ejo nyene kandi bicasura bakuru no mwigeme iki kibazo gihari bon en fait urumva ijya chano ya Banda na créer ko nije na créer asaza hari ibintu ntigeze ntunganya kugira ngo ishoye kuba public donc ça veut dire que indirimbo ashobora kuyibura uyirondeye maka winjiye mu chano ni ukacibona sivyo and then Chuitamo kuyifuta. Chanda hitamo kuyifuta ijya ndirimbo. Chanda cyane no muri channel official ya Banda. Parce que je voulais pas utiliser, je navuze ati abarinzi banje noneho ko turabizi challenge zikunda kuba mu artiste na management. Bavuga ati wowe wasanze ifise channel yanje ifise abantu benshi. Wasanze namaze kwiyubaka. Ngo urumva ngo yantwaye channel yanje murabizi. Rero ni mpamvu navuze ati je abartiste banje nimiburi jewe nzokrea channel shasha noneho ndabubake ndabatutangurana ku buryo tutera imbere tuko turibona atazavuga ngo uruva ngo wasaze ngo ufise abantu abanaba tuduge tuko tubona ku buryo akazi kacu tuzo tuko turakabona ugeze kuri 100,000 abone tuvuga ati aba 100,000 abone twabaronse turi kumwe donc ni nguvu zacu kuvuga ngo 30,000 abone ni gwawe nta byo kuvuga ngo urumva ngo wasanze ngo meze uku urumva twaduze turi kumwe ku buryo naho azoba ikibazo kuko urumva nimba twaduze turi kumwe je nk'investisa ko jewe ubu ngubu je ndatahura igituma management menshi bashoye n'abarimvye cyo batora amacano uraharura ama miliyoni bo bamaze gushira ku muntu ukacuharura nayo maze gusubiza ukabura umengo nta ni cyandwi ukacuvuga noneho mafatisha hano nkazofuma ndayigurisha ko channel ya YouTube nawe wifise 10,000 personnes 10,000 personnes urashobora kuronka amahera na make ni mpamvu usanga aba manager benshi barafashe channel ko bavuga ati bivaye n'amahera amaze gushiramo ninge numpinduse nta kintu kuko urumva niyo ufunga umuntu ukavuga ngo nsubiza amahera nagusizemo ivyo nibibaho urumva bese bacafata amacano rero semye yuko umuririmbyi nawe uvuga ngo gumane chano yiwe atazagenda aravuga ngo wamutwaye chano ngo yabiri yasho mani yasho ni warabize kuko ni wowe vesije ama miliyoni kuko bro nivyo numabwira abantu ko ufise umwete wo gukora n'ikintu no kufisa amahera n'ikindi ushaka kufisa umwete mugabo udafisa amahera na kimokora Tasha arazi kuririmba muga ntari bwasora indimo yiwe nimwe ni kubera ko mugabo hari n'izindi wasanga je numvise amabeze ngo bari banyamandirimo n'abantu igitangaje nuko bavuga ngo yibaye indimo n'umuntu mugabo ntitwaye bwabo n'indirimo yisohoka bisigura yuko yarafise umwete afise na talent mugabo hari yabuze uburyo rero kuri talent ni kimwe n'uburyo n'ikindi bro rero utazovuga ngo uruva ngo nije ndumuririmbye ngo nije naririmbye ngo bro nawe nimba waririmbye si ataburyo bwo ari buhari wowe uri wose ariko ari kushika hajya kuko vyavance deja kutobora urumva rero niyo mpamvu navuze ati reka ngire amacano mashasha kugira ngo tudugane bon reka nsubire inyuma rero sigure akora gaciye mo nako nda explique ijya channel ya Banda none uca turafoto ijya ndirimba sare je nibaza ngo ni kubera ijya audio Banda yari yamaze kwiposta before urumva kuko inge Banda za muri management yanje yamiye ko afite indirimbo nziza kandi atokwemera yuko yijana yes kumbe iyo ndirimbo wewe yari yamaze kwiposta haci nk'amezi 6 je navyo narinzi igihe rero jewe ngenda hariya ku distribute indirimbo ko ngenda zidistribute noneho bace banyereka yuko ijya ndirimbo kuko ugiye muri ku distribute ijya site ya distribution ichi capta YouTube y'umuntu rero yachi capta ijya channel ya Banda ariko ijya ndirimbo none ikira capta ijya audio ijya the one uva rero iyo post igira post yindi nace mboneka nk'umuntu umuntu yivye indirimbo kandi sizi kumaze kuyibona Diamond asoye indirimbo no munsi agasha kuri channel yiwo mwebwe akaba nk'abantu ijana bayipostinze views nizibazimu YouTube irabona ko mwebwe mutari ba Diamond bisubiye ko yumuntu asacinze baguma bamuhaye indirimbo ya Diamond mwebwe nibaziba kubera ababazi bajya n'abantu bashaka kwiba ama views rero jewe vyaciye biboneka yuko ni indirimbo y'abandi ndiko ndiyiba donc ijya ntuzenya ijya je postinze ntigeze iba visible ahubwo urondeye the one bacha bakora ikijya audio olio kwereka video bakora video vous comprenez
Et là, je dois supprimer cette chanson et Banda va poster cette vidéo sur sa chaîne YouTube. Par après, tu la poste. Ariko ijya channel yari isanzwe ihari yari amaze kushikana abantu nk'ijana na mirongo y'aba subscribers. Igihe rero nkreya ntuzenya igihe tashakira soni indirimbo nashe mvuga ati nashe nkreya iyindi yari iri kuri 20 combien subscribers ariko urumva ya yindi ya Banda yari maze gura kwijana na noneho ncavuga ati okay donc bishaka kuba byabaye kuri indirimbo ya Banda reka noneho mpindura amazina nta mujya ndirimbo cyenda yisubiza muri channel kumbe cyari kibazo cha channel watawu noneho ndayisubize muri ya channel yandi na create ku bwa Banda noneho ndahindura izina ndahita ya TASHA kumbe ikibazo cyace kiba cyakini nyene indirimbo ya TASHA ntushobora kuyironka utabanje kwinjira muri channel donc ugiye kurondera Otman by TASHA ntushobora kuyironka sinavuga ati okay donc cha kibazo cha Banda kiransubiye ko kuri ikibazo noneho cyamba oblige kandi gufuta noneho na channel na cenda yifuta kubera ishavu noneho cyanda kurisa ya indi channel kubera ishavu noneho na cenda yifuta noneho cyanda create iyindi channel cyanda yishiramo voilà nuko vyabaye kuvuga ngo ni base kuvuga ni iki no ni kibazo cha technique voilà indirimbo d'abord kandi yaretanguye kwanza kuduga yes mugabo ntigeze iduga neza kubera yuko abayiravye bose nabantu bayiravye biciye kuri link nabahaye arinze gufosinga arinze kujya bari indani no ufyoze kuri link okay ugiye ufyonze en passant par link ni direct mugabo uvuze ngo uje kuri YouTube ngo YouTube ngo irecommande cyangwa ngo irecherche ntuyibona ucubona cyano kugira indirimbo uyibone nawe ucubaza kwinjira muri cyano kugira ngo ushobore kubona indirimbo abo bantu nabo nibaki bafite uwo mwete uco bagenda ngo kwirondera. Yes. C'était censé que umuntu yinje kuri YouTube voilà sinzi kumaze kwibona mu Burundi dernièrement ugiye kuri YouTube directement YouTube ikikwereka ko ari umurundi yasohoye indirimbo même si utamufollowing yes même si utamufollowing kuri YouTube barabikwereka ko hari umurundi yasohoye indirimbo donc c'est ton choix de regarder ou pas. Voilà c'est ça le problème twahuye nayo and then nsenda creyo yindi and ubundi bazagira ishikane 1k kandi kindi naco ndiko ndavuga hari abantu bacha bavuga ngurumva aya mablabla natangwe kumva kwera Kerina n'uyu usena imubwe numvise abantu bakora bivuga ngo Kerina ngo icyo yasohoye indirimbo ngo natwe turasohora mugabo indirimbo ya Kerina ngo bigeze kuri 4000 pas 5000 bakora mugereranya ngo jewe ngo yayu ngo ntiragera no kuri 1k batahure ko channel ya Kerina ifise plus de 10000 personnes we nawe channel yiwe yaje kuri 1 subscribers kandi batahure ko Kerina mazigi ari muri industry yamaze gusohora indirimbo uyu nawe niyo ndirimbo yiwe ya mbere igiye hanze donc ari ibintu bitakwiye ndibaza ko bidasa ntibisa antuka nta nubwo bo bikompara ngurumva ngo yiwe ngo uyu ni indirimbo nibaza bari gukompara ngene baririmba voilà apara compara ngurumva ngo amaviews yo nta namwe bimuri amaviews ivyo nibaza ko channel ya Kerina ifise deja hariyo video ifise 100k kurenza uyu nawe ni channel yahere kuri 1 bro ntabwo vyo the same video yo ya mbere no nibishoro kuba yes ivyo navyumvise mugabo ndavuga ati muri abana ntuka ni muyumvira ya urumva rero nuko cyane atashira cyane shasha ni indirimbo yiwe ya mbere antuka sibaza ko indirimbo ya mbere kirese nagiye mu kumoso sibaza ko indirimbo yiwe ya mbere yo kiza iba ijabuka kandi jewe ingene bro ingene jemeze mbashaka ikintu kigende buhoro ukibone yego nikomeze bro jewe simbuza Maria ku boostinga simbuza Maria kugura views ariko mbashaka mbone inguvu zanje yaho zigera ma ko nimba bungu turi kumpromotinga uyu urumva man tekereza uva nuhindukize kamera we ndakuzi urumva man ariko ntacyo nashinze mugabo igituma aciye kineye kandi ndamutahuye vuba acitse intege gutahuye urumva man rero nuko mbashaka mbone ingufu aho zigera man uvuga ati ibi bintu kabita tugeze ko ingufu zacu apana ko twa forcinze cyangwa ngo twaciye muri ibi oya sieti bon ico nico abanga nibi bahumure abata basitumikisha dawa mimi deja mi CEO wao ni kwa ambassador pambana Esbo ni Tasha Oda muri mushasha mu muziki wacu Burundi nibaza ko uruwo gutegwa intege indirimbo yawe ya mbere kandi baza ko abo yashikiriye barashoboye kuyikunda ariko kandi nk'umurinzi mushasha mu muziki hari intambamye nyinshi are you ready? Yeah, cause no risk no success. Dafashe risk nawe nyene ni risk
Alvin umufite umukobwa wawe ubwenge bwiwe aci ubwiwe cyane umuziki harimo intambamye nyinshi harimo ingwano nyinshi ugiye guhura nazo kuva ugitangura kubijamwo nibaza ko kuva ugitangura kuja en public Alvin agitangura guposta gitangura ko muri shooting y'amafoto ndavuga ati araje mugabo amajambo y'abantu abari menshi cyane gose witeguye gute kubana nayo witeguye gute kugwana nayo kumbura abantu muri entertainment cyambere no gukora entertainment iragwaza iragwaza ariko ikintu cyambere no gukora kubera yuko wowe uciuja kumviriza ari amajambo y'abantu ucusanga uri kurata umwanya kandi je nibaza yuko na jewe nuko nyine nta mwanya mfise yo guta urakora ugakora mu nyuma ubwa mbere utangura donc bakwihweza ugakabiri bakaguhakanira ubwa gatatu ugasanga bariko baremera ko bavuga ati gabo ndivyaremwe n'ivyo so kandi rero intanga ibyo byose yamigoye ariko byose no gusenga je ndasenga ikintu cyose ndasenga Imana ahantu hose genda ndasenga kandi ndabizi umuntu wese bavuga yuko inyenyeri ni nyinshi ariko kandi ijuru ntirakwira mu inyenyeri ku buryo tuzibona mu zose umuntu wese arafise igihe ciwe cyo kwaka and I hope one day thing will go on my way yes but uje mu muziki uri mu majambo menshi nk'uko nakunda bikubwira ariko kandi imbere yuko inza kubazo nashaka kukubaza kamanda wamenyanye gute na Alvin kugira ngo ushobore kumwemeza ashobore gushira muri lebo yiwe ni lebo ikiri nshaje ni lebo ikeneye ko umuntu ayipushinga ihaguruke n'ingogana n'ingoga ariko acahitamo gutangurana n'umuntu akiri hasi nigiki mwahuye gute nigiki cyatumye aba motive nawe kwanza reka mbanze nshimire umuririmbyi Kelina nyine Kelina ndamushimira kuba yarampujije kubera Alvin yari yararondeye Kelina numva yaragifise donc hari ibintu yamubwiye yuko bitarayeza hagati yiwe na management yiwe so Kelina cyamubwiye ati ndafise umugenzi wanje aririmba donc yazangwa neza zahabaye mwagumye muri club bisigura ko Kelina Kelina she's a good girl Kelina mumubwiye Kelina she's a good girl kujya asa ku mubiri no ku mutima ariko ameze kumba wowe kora wirabura rero black heart I'm black beauty okay so novuga yuko novuga yuko Kelina vraiment numuko donc sinari niteze yuko Kelina yobafise abandi bakobwa baririmba kuko umuririmbyi uronga nyine abakobwa b'abaririmbyi bagenzi bawe hari abandi batarashika kure ariko yari kubwira ati ndafise abandi ariko nibutse na situation twigeze gucamo je na Kelina ariko kuca yumva yuko yo ntanga jewe gusupportinga ku muntu nka Alvin Smith dukorane kandi ababizi yuko Alvin Smith muko murakora bizogenda neza uko biri kose so rero ndamushimira cyane ahari kandi yasohoye n'indirimbo twadisoreye rimwe indirimbo ya Panado iraryoshe mugende mukurikirana indirimbo yiwe genda muyirabe inyuma yuko yotangiye kubona Alvin ariko arashigikira no munyigeme nabonye ku mapost ya Alvin Smith ku mapost ya Lavage Entertainment kuko haro na account ya Lavage Entertainment gina mu following kuri Instagram irimo ama video menshi ndetse n'ibindi bikorwa byose bagiye barakora ndetse n'ingendo bagize muja gukora indirimbo ariko kwanza imbere ko nza kuri challenge mwagize muri iyi ndirimbo hari ama commentaire menshi yabonetse Alvin umukobwa ashaka kumuprofita kamanze mbaze wewe ndabizi ko rumaze kuvuga umva ufashe breaking aho jiwe mu buzima abo dukorana barabizi sinigera ngira nta sans effet deja uje dukorana mitenda kwita directement kuri umwana wanje nk'uyu je ndamwita umwana wanje kugira ndamwereke yuko atana kimwe twohurirako je abo dukorana bose barabizi jewe hari ibintu mwe mushaka kuba mumbona ku social media ariko jewe ageze umwanya w'akazi nta blague nawe nyine arabizi ikindi naco hari ivyana vyinshi cyane by'ibifana byanje nojya ndetse uyu sivyo bana fisi ivyana vyinshi n'umugore wanje arabizi umugore wanje ari yarambwira ngo ushaka kumvanga ndambwira ati madame mva ndakubwira none ufite ivyana vyinshi cyane ndakurikira message ariko nukurikira ntavyo nojya ni vyinshi no kurisha mugabo kandi jiwe kuba mera kanyamerika n'ibisugaye ko mbana bose ivyana nuko mbashaka kurusha ibintu mani ifite ivyana byinshi cyane n'ubu nukurika ama message mani ivyana bimbwiye ati Alvin none warambwiye ngo urarenze mani ndashaka unemo ndakurikira ama message mani n'umugore wanje namurika message mani nkambwiye dore iki niki cyara gishaka ndagitamo madame n'umugore rero je ndakubwiye ngaho nyine uvuze ngo baramubwiye yuko ukaze nawe umutemo
ni bande bamubwiye jewe narigize kuba umujene man kandi jewe muri jeunesse yanje barabizi jewe gabanyita gwembe man usanga na sister wawe man jewe la vache umva ibyo sinarabihevye man narabaye undi muntu ariko bro uri umuhiro ubura umuhiro abatekara ariko reba bakunda kuvuga ko agatuki kamenyere guko kama kameze uko bro jewe mwambira abantu ikintu cyose ni mu mutwe entre tani inzoga byarakunze kuziheba ya ikintu cyose na yes bro nyazo kubwira umuntu akubwira ngo urumva ngo iki cya ni wewe n'umutima wawe bro umuntu wese maze kwidesida kuvuga ati iki kintu nukuka ni baruko nyene ariko maze kuvuga ngo urumva ngo biragoye wongerageje none ko vyakunze donc nuko rero uyu numukobwa wacu entreta urazi genda ndubaza isuga yuko ilebo si wanje jenye n'umuryango nije n'umugore wanje kuraje n'umugore wanje turumwe rero uyu n'umwana wacu uyu nguyu tumita umwana wacu man uyu tumusupportinga nk'umwana wacu madame arabizi n'umwana wacu rero kandi aparsa uyu vraiment jewe wapi kwi uyu n'umwana wanje man jesha kivyara man banifiti ivyana nk'igihumbi no bitondeka man umurongo avuga ati mwese murindire one by one ariko bro nta mwanya afise w'ivyo gende muri business noneho uyu nguyu twamaze muri lebo yacu kugira twumwubake sivyo tumwubake tumugira wa danger noneho atubesheho kuko uyu genda mubonamo nko mu myaka 5 urazoba mbeshejeho really ingoma cenza kuri vision ya Lavash Entertainment azema ningaruka kwanza amajambo yaravuzwe n'abantu bagiye batandukanye ku ma post mess agiye atandukanye kuri Facebook surtout Facebook benshi ama commentaire yuko hazoba hava ibindi bintu biri message waronse nizihe hama kandi we nkawe mu mutima wawe awifashe gute so ikintu cyambere kingohera Alvin akindondera namubwiye kwanza ati jewe ibintu byose mba ndiko ndakora mba nkunda ko umuryango wacu turasupportingana twenye imburo umuryango twovyakira tugusupporting so je ikintu cyambere namubwiye Alvin ingo uvugane na mama wanje hama niyamuruhusha tukamusigurira ibintu ibintu bimeze niyaduhurusha tuzogira iki tuzoyeba dukore no wase no muhira ya rasta muhira baravugana na n'umuvyeyi ni muri business bro ya mama wanje aravuga ati donc wisanze sinetko ibintu sinetko abasitari bameze uko wanje warayibaza ko abasitari ari abantu batazi kuvuga actually sinzi ukuntu no bivuga ariko mama yaravuze ati ndabayezagiye ku mastati ya mama wanje igihe cyose na postinze igikorwa umuntu wa mbere a sharing cyangwa agira ikindi my mom n'umuryango wacu tura supportingana babazi yuko naho nshobora guteba mu kintu kanaka ndi muri safe mama wanje vraiment yuba hari hose kwera I feel good yes Alvin ndashaka kuza kuri vision ya Lavash Entertainment no musara barimvyi babiri nawe ugira gatatu visual Lavash Entertainment ni yihembega koko uonye Lavash Entertainment canke lebo ili lebo visual lebo nuko jewe aho ngeze je nkuko nayivuze jewe ikintu cyambere ngwanira n'amafaranga jewe muri industry sindi ngakugira nemeza abantu ngo konzi kuririmba canke ngo konzi gukora ibintu no ndinga kugira ngo nshobore kurondera amafaranga nibeshe ndeswe nibeshe famille yanje rero sasa igituma nagize lebo nuko navuga ati je aho ngeze ndafise audience ndafise izina ndafise iki bisigaye ko ndashaka gusupportinga n'abakiri bato kugira ngo bashore gushika kuri datwa iyo nashaka kugira lebo ya vrai norondera abantu bazwi nk'abastare mbazi ko badafise management noneho nk'ababera manager noneho mugabo nimba narondera aba petit no petite batazwi ni kubera nashatse kubazamura nkuko je banzamuye nkuko yaje wige banzamura ntibigeze byumvira ngo ndumustar ariko hari umuntu yakudugije burya wewe yego yanzamuye muri financement yego umugore wanje amana tuguma dori check yana mara na ifise man ariko Alvin twamumenye Nirna taratsa yego mwamenye ariko natangwe kwandika amateka cyagiye mwamenye nkihara ufite mwamenye kungu ufite urumva izina je naragirondereye ariyo kwandika izina no kugira noneho amateka izina kugira kunagira y'amafoto ibiki hage nako ndarondera izina naniho mwamenye noneho sasa igihe minduka nari nero umuntu antamo umufungo kugira ngo nkora ibintu bizima igituguma rero aza mu buzima bwanje habanje tuguma before my wife turi muri tuguma dori turi muri yes ni tuguma dori
Alvin naye marori meza muna yambaye nituguma dori n'amahereni ngaha hejuru nituguma dori hari ama produit meza ikipi nziza imipira myiza ikindi bintu nibihe kwanza hari n'amakoti please amakoti nayakunda hari amakoti meza abantu bava kashe abantu bashaka kubuja hanze muri iki gihe benshi bariko baragenda nta handi hantu ni muri tuguma dori kandi uhasanga Tasha Order. Yes. Ari muri La Vache Entertainment bro. La Vache ni tuguma. Ategezwa kucakora nga. En fait urumva je muri rimvyi wanje. Nushaka kwafisha ubusa ngo wabeho nabi. Muri rimvyi nta kwiye kwicara muri. Avuge ngo urumva ngo jewe ngo nigezwa cyo namondera akazi akagira occupation. Noneho akita muri rimvyi ari professional. Sishaka yuko ajya kuwahungu kurondera amahera. Nkuba bari mu ghetto. Kawaida tera kule Kamenge kawaida. Kuna hii TV. Ghetto. Kuna ngoma vraiment baba. Urumva ko mu ghetto. Kandi kintu naco bicaye imwampesha kuja mu marigara imbura kimaze. Kuko nkuba ariko arakora umuziki. Agumye muhira. Arabura aho agenda urumva umuha mapo wese aragenda. Kandi imaje yiwe biri korononekara. Ko je nimba ndikunda gushira mu mufungo mbashaka kuberare. Sivyo umaze kubarare abantu bazubona valere yawe. Gato navuze ati ifuko ndamurondera akazi noneho akore anahembwa ku kwezi. Ivyo agira occupation ku buryo atazogenda muri bwa buhumbu bw'abandi bakobwa. Kandi yamaze gutangura kuba umusitare umusanga hariya mukabaraka kanaka. Rezuma yuko je nasanze iwabo arabakizi wase. Numukizwe. Rezuma yuko iwabo nasanze atanzoga abanya bisiga ku munsi azofatana nuzenya nikiyeri asanga ari karanywa ntozo mucanira. Urabona bya bikwa kuri kutagucanira. Urumva. Rero ndavuga ati hari ingeso kandi mama we yarabimbiye umwana wanje mugiye gukorana atangeso zimwe zimafisi. Ntazobona umwana wanje mu minsi asigaye afise ingeso zinizi. C'est pour ça je vais la protéger. Sishaka ko ajya mu ngeso zimwe byitwe yuko ngo kuvayo atanga gukorana na Alvin kuva atanga kuba umustar yaciye atangura kuba uwundi muntu. That's why shaka ko aba busy. Ataronka umwanya wo kuja mu buhumbu n'abandi bakobwa na nivyo bivamo umwana kononekara. Aho nyene rero kubera iki ari Tasha Order wahaye akazi banda bimeze gute? Kubera umuhungu biroroshe man umuhungu akwiye kwipambanira bro. Umuhungu ufiko yipambanira uri umwana w'umukobwa kandi uracari muto bro. Aracari muto cyane man. Hari ibintu utakwiye kumuremera man. Sivyo ujya nawe banda numuhasla. Sivyo. Yes. Bon dusoza n'ikiganiro nshaka ko tubwiye challenge wahuye nazo mu gukora ino ndirimbo. Kubera ko nabonye Alvin yaragusupport hano hose. Mwari muri kumwe. Challenge ni zihe mwahuye nazo? Kandi mwayikoreye ruguru? Challenge ya mbere. Novuga iki. Challenge ya mbere ni kubera yuko Alvin nkuko abivuga no mu press ambassador w'ibintu bitandukanye. So hari donc tournage yarasevye inshuro zibiri kubera hari umunsi wa mbere umunsi nibwa gusa umunsi yasiba n'ujya umunsi aba mu press ambassador w'ibintu shasha zahabaye. Ya company ya yamaze kuyivuga. Okay, so iyindi challenge imvura. My God. Imvura. Sasa rero ikintu ca dekaya rero nandi canjana hits ikintu catumye imvura itagwa narababwira umunsi twateguye tournage imisi ibiri kandi umunsi wa mbere twateguye tournage imvura yagombigwe urumva imvura yagombigwe vraiment ikirere cy'imvura nkuko nyene ubona umenga ahantu habahirabura ukuntu ariko ndababwira ati je mama wanje ibihe byose ameshe imvura ntigo donc umwanya wose naguma ndabaye cyizere nkavuga ati mbonye imvura igomba donc mama yari yameshe ico gihe wanje yari yameshe navuye muhira ni mama wanje yameshe so rero ndababwira ati mama wanje yameshe imvura nigwa urumva turabanya turagira ibintu byose ariko tuguma tubona nyene igice cy'imvura kabisa imvura kabisa n'ukuntu twari tugiye ahantu ruguru twari tugiye ahantu ntuburashika mu Bugarama kandi bwa mbere mbonye niyo nzira ko ndetse ndigera nduga ruguru n'ahantu n'ahandi kashareka urumva rero icyo gihe navuga ati ko biri kose rero nandi ndagiye kujya shombone nyene ahantu nari nezerewe kwanza cyambere ko ngiye gukora video kandi ngiye kubona ni nandi manzira n'izindi nzira nyene ntarabona umva ngo tugiye Bugarama nashaka nyene kuhabona
ariko rero urumva iyo mvura yari yaduteye ubwoba ariko je nagomba mfise ukwizera yuko mama yameshe imvura Niza kugura. ajya birageshe kwizeza umuntu ikintu ari ukuntu umuntu akigumiza mu mutwe Yeah. bigatinda nyene ukanabifata so rero twaragiye ariko rero ahantu twagiye hariho riske nyinshi cyane ni hahandi unyere no kwibuye waca wita ku rundi rubuye ugahita witaba imana n'ahantu twaduga imisozi mu muduga twawusiga nko ngaha mukarenga imisozi ku buryo n'umuduga utaza kwibuka yuko mwawusize n'ahajya hariya umva hariyo riske yuko unasanga n'umuduga bawutwaye utuntu tumwe sinzi inyuma imiduga n'ikiyo bari kugikurako kubera ahantu twagiye donc n'indirimbo ntayo twamaze kubera twarakoze numva harashikana 18h turavuga ati reka tutahe n'ubundi numva ko nitwari bwambara ama image kubera nyene umunsi wa mbere mwamuko muraturana n'abantu nararushe kandi atari je ariko ndatwara n'umuduga mugabe narambwiye ati aha urarushe ibaze rero jewe ndavyirirwamo niko ndatelefone umuntu wari wese nabonye ne ndaguma mbona umenga my god kumva ibintu bimeze uko ibaze uyo reka avuga ngo ararushe kuduga ibaze jewe mba natigise ku makamera ku maki ma location ibiki Sabuza Alvin wamenga ari jewe ndiko ndatelefona ino nkatura ino kudeplace abantu kugira ibiki naco namye urushe kuduga nga jewe twaduga twarura no toute la journée ndiko no kwicara mu muduga vyonyene vyari biruhije urinziyama oh my god je nimabona babwiye jewe no muri timu yanje jewe maze gukura abantu benshi ko jewe ingene meze muri timu yanje uzana ubunebwe ngenda gukuramo ngenda gukuramo kubera nta mwanya mfise jewe okay je novuga yuko clip twayikoze imisi 2 ya twayikoze 2 jours Ako de 2 jours. Sa narabaye dessus sinzi ikintu donc ari ahantu twashaka gukorera kandi urazi ko twari twambaye ibintu vya Afrika ibintu vya Afrika donc cari kibanza nyene twari gukoreramwo ariko urumva biranka ko mugikorera inzego z'umutekano nyene zarabona ko tugiye gushaka kugira ibintu vya tourisme ariko bigeze baduha umwanya wo kugira iki nko kwerekana igihugu ciwacu so ikintu no basaba kandi abo bantu batanga ama place vraiment bazi baraduha ama place vyoroshe kubera umuntu abunye ndirimbo akabona ico kibanza nk'abantu bari hanze bashaka kuza kuharaba ya abaza batanga kugira ngo muzakora video nziza cyane so reka ndabashimye cyane gose so thank you so much namwe kunzo Magic Channel TV naho akunzi wa Magic TV ikintu basaba wewe umuntu kurayira utarakora subscribe kuri Magic TV no gukanda kuri ako kantu gina kantu kanda ko ntara amafaranga sha uri kuratanga none nakantu gusukanda ko ukagira comments so ariko ukagira comments yabanje kuraba ijya ndirimbo kugira umusi wa Magic TV ni yabona comments hano cyangwa ukagira kuri comments kuri Nzea kuri page yiwanje ya Tasha Oda kanatsinda ko ariko old man ukagenda ukaraba donc ukunje nari ndi proud man nari mu rukundo na old man so urumva nyene ntago mva yeah is that yes autre chose jewe mwabonye ndazi ko arabarundi bamwe baza kubona ikiganiro cyavuga ngo Alvin umengo sio yarari yes nice asikuba ngaho kandi jewe ari ibintu ndiko ndavugana navyo wabibonye rero bisigura yuko jewe mba ndiko ndakora yes merci cyase kuvuga ko abantu bavuga ngo nabisuzuguye ngo ya jewe nari mu kazi kabisa kandi uruva jewe amahera urufyito nico kintu ca mbere yes bro merci beaucoup arabashima cyane gose genda kuri YouTube yiwe ni Tasha Oda uraza ko ndimo yitwa Oldman ariko kandi mugende kuri YouTube ya Lavage original afite indirimbo yitwa Lavage indirimbo nziza afite ko umwanya utubanye mutoya ariko nyemera ikiganiro kindi turi ko yego aucun problème nta kibazo yes merci beaucoup reka ndabashima cyane gose ndagusagura subscribe hamala link y'indirimbo yiwe nshasha muri commentaire kumaraza kuyibona asante sana ciao